Ndabaramukije abantu mwese muko murakurikirana Roy TV Burundi, ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno munsi ni umunsi wo gushikiriza amakuru yaranze ino ndwi yo kuva kuwa mbere igenekerezo ry'umunani Nyakanga 2025 gushika kwa gatanu igenekerezo rya 12 Nyakanga 2025. Kuri uyu wa mbere ku igenekerezo ry'umunani Nyakanga 2025, umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe Regideso Dr. Ingenieur Lieutenant Colonel Manigomba Jean Albert yarishikiye kwirabira aho ibikorwa bigeze. Ni umugambi wo gukura amazi ku mutumba Sagara uri muri komine Isare ya Kera ajanwa mu gisagara ca Bujumbura. Ayo mazi azoshikira mu matangi abiri, imwe niyo mu Karama n'iyahitwa kwa Ntiba mu Gihosha. Akazoba ari menshi cyane azosahiriza mu itangwa ry'amazi mu gisagara ca Bujumbura. Umuyobozi mukuru wa Regideso yahereye mu Karama, Nyambuye na Kirombwe araba aho ibikorwa bigeze byo gukwega amazi, maze aboneraho kumenyesha ko inyuma y'ukwezi kumwe n'igice umugambi uzoba usozerewe, ngo kuko ubu hariko hafatanywa imiringoti ariyo matiyo mu rurimi rw'ifaransa izoshigwa ahamaze kwimbwa. Yaramenyesheje kandi ko n'uruzi Ntahangwa rutegekanwa kuzosukurwa bahingure amazi yo gufasha gusahiriza mu gisagara ca Bujumbura. Umuyobozi mukuru wa Regideso Dr. Ingenieur Lieutenant Colonel Manigomba Jean Albert yasozereye ashimira abakozi kuko bitanga cyane nubwo hagoye gukorera kuko narijya ari mu misozi. Abasaba kwitanga mu gukorana ubwira kugira ngo ibikorwa bihere n'ingoga. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icenda Nyakanga 2025, ubuserukizi bw'igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi bwarahimbaje kuri uyu w'icenda Nyakanga 2025 isabukuru y'imyaka 76 iheze Repubulika y'Ubushinwa ibayeho, hamwe n'imyaka 80 iheze Ubushinwa businze intambara yabe n'Ubuyapani. Ivyo birori vyabereye mu nyubakwa z'ubuserukizi bw'Ubushinwa mu Burundi, vyari vyitabwe n'abategetsi batari bake, aho twovuga nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru, abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi n'abandi. Zhao Jinping aserukira igihugu cy'Ubushinwa mu Burundi yamenyesheje ko Ubushinwa bubandanya ihangiro bwihaye yo gushigikira iterambere ry'ibihugu vya Afrika rishingiye ku bwigenge n'inyungu ku mpande zose. Yamenyesheje kandi ko iryo genekerezo ryashitse mu gihe haheze imyaka 62 hatunganijwe imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ubushinwa. Iyo migenderanire ngo yifashe neza cyane, akamenyesha ko Ubushinwa bwiteguye gushigikira bimwe biboneka mwishigwa mu ngiro y'imbonakazoza y'u Burundi bwifashe mu 2040 n'Uburundi buteye imbere mu 2060. Sylvie Manirerekana, umunganizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu, nawe yamenyesheje ko kw'izina rya leta y'u Burundi akeje Ubushinwa kuri iyo ntsinzi bwariko burigina. Arashimira igihugu cy'Ubushinwa ingene gikorana neza n'igihugu cy'u Burundi mu migambi y'iterambere. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo ry'icumi Nyakanga 2025, musanteri wa komine Mugere yaratanze intumbero nyamukuru y'ibikorwa bagiye kwihutira gukora kugira komine yabo izobashe kugera kuri yambona kazoza ya leta vyoroshe. Ivyo akaba yabishikirije mu nama yagirishije abarongoye amazone agize komine, abajeje umutekano nabo mu mashirahamwe yigenga ajejwe isuku mu ntara ya Bujumbura. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 10 Nyakanga 2025 ku biro vya komine Mugere ahahoze hari komine ya Kabezi. Aho kandi yaratanze n'imivyaro y'ibiti vy'amavoka vyitezwe kuzotegwa uhereye ku rwego rwa komine kugeza ku muryango, mu ntumbero yo kwitegurira kwakira inkino mpuzamakungu zigiye kubera kuri stade Intwari mu ndwi zibiri. Igisata c'umutekano w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB caratunganije
kuri uyu wa gatatu inyigisho ku bazocunga umutekano kuri ico kibuga. Colonel de Police Niyonkuru Domitien arongoye igisata c'umutekano mu ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko umutekano w'abitabiriye bene izo nkino ari ntangere kucunga mu mice yose. Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 11 Nyakanga 2025 Riyazimana Jean Dodier amenyereza umugwi serukiragihugu w'abagendana ubumuga na Nduwimana Justin Kizigenza w'uwo mugwi basaba abakunzi b'inkino kuza kubashigikira ku munsi wa kane bakina n'igihugu ca Zambia muri za nkino zo mu karere ka CECAF ziriko zirabera mu Burundi, aho n'inyuma yo gutsinda RDC ibitsindo 6-0 ku munsi wa mbere. Umugambwe CNDD FDD waratunganije umwiherero Igitega ku magenekerezo ya 10 na 11 Nyakanga 2025 ku ndongozi shasha ziherutse guhabwa amabanga mu kuziha intumbero kugira ngo baje imbere y'abandi bakore basenyera ku mugozi umwe no mu runani. Ibikorwa bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 12 Nyakanga 2025 inama nshingamateka yize yongera iremeza 100% integuro y'ibwirizwa rihindurwa ibwirizwa nimero 1 akarongo gakitse ubusa 4 yo kuwa 5/0/2011 rishinga umugwi w'igihugu wigenga ujejwe ivyerekeye agateka kazina muntu CNDH. Iyo nteguro ikaba yashikirijwe n'umushikiranganje w'ubutungane Artemo Katihabwa. Uwo mushikiranganje yamenyesheje ko icatumye bifuza guhindura iryo bwirizwa shingiro kuko bigaragara ko muri kino gihe uwo mugwi CNDH utakirangura neza ibikorwa bimwe bimwe bitewe nuko mu mategeko harimwo utunenge twibonekeza kandi atajanye n'igihe. Mu vyohindurwa mu iryo bwirizwa umushikiranganje yamenyesheje ko hohindurwa ibijanye no gutunganya amafaranga ategekanirizwa CNDH ku mwaka, ukubahiriza amategeko mu itangwa ry'amasoko ya leta, gusubizaho amategeko yashizweho mu ntumbero yo gufasha umugwi CNDH mu bijanye no gutunganya intwaro n'ibijanye n'amafaranga kugira ngo ntihabe intambamyi mu kazi no gushobora kwitwaza ububasha burenze, gukomeza akarangamutima k'amabanga n'abakomiseri, gushira mu ngiro ibisanzwe ibijanye n'intwaro ibereye, guhinyanyura ingingo nyinshi isiguro yazo itari isobanutse. Ayo niyo makuru yo kuva ku genekerezo rya 8 Nyakanga 2025 gushika ku igenekerezo rya 12 Nyakanga 2025. Reka tubashimire rero mwese mudukurikirana mukunda amakuru yacu. Tuzosubira kandi mu makuru akurikira y'indwi tuzotangura. Yari Bella Shaka kuri Micro za Roy TV. Mugire aho muba mwubahwe naho ubutaha. Mutangwa muri Roy TV. Bizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe. Tutarabona uterekwa no kuramba. Bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV. Ibiganiro byiza muzobisa